Bakunzi ba M257 TV turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye. Kuno musi rero n'umusi utasanzwe twaramutse dutumira abakinyi b'amareresi bashishikara bakora ndiza bashishikara bigenza neza mu kino gihugu cyacu ndetse no mu zindi ntara. Yes. Kuno musi rero tukaba twabahamagaye kugira ngo batuyagire kuvyerekeye impano zabo ukuntu bagiye barazikora n'ukuntu bagenda bakora byiza. Batwibire akabanga mu byo bakoresha. Nkuko bisanzwe kuri mikroni Emma Pro. Nshishikana ndabazanira ibintu bimeze neza. Turi muri ya ntumbero nyene yo kugira ngo impano zacu zishishikare zitera imbere. Dushishikare tuduza hariho benshi bakiri inyuma ariko nabo nyene barashaka ko baje imbere kugira ngo impano zabo zigaragare. Yes, turabatumiriye rero reka bonyene bashobore kubibwira. Turabaramukije bature bacu. Turabaramukije, turabahaye ikaze muri ino studio yacu ikanze mwese. Ego namahoro. Murakomeye. Ego. Mumeze neza. Turana kujya. Kumbona mwambaye agakoti akabeho nikosi. Imano ibona none. Yes, nkuko bisanzwe bakunzi ba M257 turi kumwe n'abantu badasanzwe shishikara bakora ibyiza. Bagomba tubasabe mushobore kwigondora abariko barakurikirana kuri M257. Ya, ni sizo. Ni sizo nkuko mubibona ego. Mugenzawe. Ni rero case kubari ya Bubanza muri farming town entertainment. Yes, ni rero case Bubanza. Turumvise neza ko mwoba mukorera ibikorwa byanyu Bubanza. Eske ni igiki coba cyaratumye mwiyumvira gukina amareresi bitoba mwariyumviye ikindi kintu kuririmba cyangwa izindi mpano? Ya, turaririmba turakina amareresi. Ego, hanyuma icyabidutumye ni impano. Nyene impano irakudugamo nawe bawumva ari impano. Ndazi urumva cyari impano. Ego. Muravuze neza ko muba muririmba. Eske kuririmba no gukina amareresi murabironkera umwanya? Ego, abantu benshi baravuga ngo imigeri ibiri nitereka ariko byose ni entertainment. Turabironkera umwanya. Naho nibiba byoroshye ariko uco ukunda ikikurimo utegeza kukironderera umwanya ukagikora mpaka kuko nikikurimo si ikintu wishiramo nikikurimo ni impano. Yes, n'amambo turabikora ni producteur ni director nanje ndi director ndandika amafilme nkandika muziki nkanaririmba. Yego. Muri byo byose uravuga kuririmba ukongera ukandika amafilme ukongera ugakina muri byo byose ikintu cyo bakikorohera ni cyane. Ya, byose kuko ni impano. Yes, byose ubikorera amenta. Yeah. Aho no bamvanza amazi n'amata no bamvanza amata. Yego, urashobora kuvuga ati jewe ndakina amareresi nkongera nkaririmba. Hariho umugabo ikintu kimwe uvuga ati jewe iki kintu je ndagikunda cyane apare yiki. Ugihereza umwanya ugiye. Filme yatwara umwanya muremure gusumba music. Ariko na music iyo winjiye mu mwanya w'umuziki nawo umwanya wawo urawo ahubwo ikigora abantu nukumenya ingene gute abipartage umuntu agabura umwanya wawo kuko bigenda kuko inyuma y'ibi no kuvuga mu buzima busanzwe tuba dufite utundi tuntu gukora ariko kubera nakubwiye ni bimwe by'iwanje ni bimwe by'iwacu ni ya mpano nubwo wikawusha nikikurimo ndamenya kuvuga ubu ndi mu mwanya wa filme ubu ndi mu mwanya wa muziki kuko byose bitwara umwanya n'ingufu n'urukundo rero umuntu aba bifise kuko utabikunda nta kazi katarusha. Nta muntu afungura atakoze atapaniza atarusha. Tegerezwa gukora. Tugira yego twumvise neza ko mubifatanya no kuririmba. Eske mumaze gukora indirimbo cyane? Amaze gukora indirimbo. Yego. Twumvise ko mufise ibikorwa bishasha miko murakora mumaze gutegura. Icyo gikorwa kimeze gute kugira ngo abakunzi ba M257 TV bashobore kumenya ibikorwa byanyu kugira ngo babakurikirane? Uno munsi turi ngaha turiko dukora promotion turashaka abantu batwumva kuri M257 TV. Yes. Bumve uko dushaka gukora promotion ya filme yacu.
filime twise inkovu ni filime ya seri ego. Yes, bakunze ba M257 TV, murabona abatumire bacu ko ari abantu badasanzwe bashishikara bakora ibintu byiza cyane. Murumva ko bari fise ibikorwa byishasha bariko barategura. Nimutangwe rero kugira subscribe kuri M257 TV, mushishikare mukurikirana ibikorwa by'abatumire bacu. Yes, nakahe kantu mukora apa yo gukora muzika. Nkuko yamaze kubivuga bigaragaje ni Derikeza n'umuproducer muri Family Town. Yes. Director, producer, film. Muri make tuko turakora promotion ya film ni seri twise inkovu. Nubwo bitoroshe nyene gusa nagerageza nyene gukora icyo byose kugira ngo ibyo gende ibyo bisa neza cyane. Yes, muri iyo ngira rero twari kumvikana hano kugira ngo tube tuganiriye kugira ngo natwe turabe hano hari indi ntambwe twatera kubera ko urabizi ibiganiro rero hano bifata umwanya kugira ngo urenga. Yes, iyo seri kuki mwayise inkovu? Igituma twayise inkovu naho ni kugira ngo usanga ubuzima bwa benshi baba babayeho neza. Bamwe kenshi ibyo tubona muri wabo twiyumvira ati wabo babayeho kugira bimeze ariko ugasanga siko biri. Rero twabigenza ku babyeyi bamwe usanga abana n'abana babo n'abandi kumva zuko habaye ikosa cyangwa ibiriye bakisanga bakamugira igiciro mu ngo cyane batataga kumufata nabi mu kiriri ariko bakibagira ubuzima bw'umuntu kandi nyine kwashimika ageza kuva mu kindi kintu gikomeye imbere. Rero urumva ikani kacaje kwigisha abantu byinshi barabibona noneho bazabikurikirana bazabibona kandi ndi batabo bizokwigisha abantu bose kandi barakigira gikwiye. Abo bavyeyi usanga bafata abana babo nabi igira icyo babwira impanuro ushobora kuba impanuro noha abavyeyi no kumara dukurikirana ngaha kuri M257 nuko mugafata abana babo cyangwa mufate uwindi muntu nabi kuko abantu murabizi uteka barahinduka kandi uko umufata nabi urashobora gusanga ejo nawe mu kindi kintu ugasanga bibaye nabi cyangwa ugasanga nyine wenda afite umutima mwiza situation yigitemo niyo barabigirira mugabo si byiza gufata umutima kuko n'ubuzi bitazova neza cyane. Yes, twumvise umugwi wanyu witwa Family Town. Yeah, Family Town. Yes. Kuki Family Town? Family Town ni izina rya kende yacu. Nuvuga twaragiye hamwe turiyumvisha ko bakora kugira ngo turabona ko twiteze imbere kugira ngo tugaragaze impano ziri muri twebwe. Naho rero kaje twiyumvira ati dushobora kuyita hamwe kugira ngo dutore izina rya Family Town. Naho twaribona. Yes, turarihuriza kwama tangura gukora naho mpamvu rero numva tugeze kure twasabirembeje muri Mwari. Yes. Ego, Family Town batakizi kiba gisigura. Family Town ni izina ry'icyongereza kubera ko dusanzwe turi muri East Africa kandi ko twiteze ko tuzakora ibintu biri international. Niyo mpamvu twahisemo gutora izina ry'icyongereza amarisigura umurimyi w'umuji. Yes. Kuki umurimyi w'umuji? Kubera ko dusanzwe dukorera muri interior tari ngaha mu gisagara tarimbiriye niyo mpamvu nyine nakubwira ati tutagiye hamwe turakimbira kubera ko bifite isuku natwe twashatse kugira tukareye umuji hariya muri interior wacu turavuga ati none twe kuki none gisagara nyine gitegereza kuja ngaha nawe. Yes, niyo mpamvu rero twahisemo gutikuza
kugira ngo natwe turabe ko tuzokubaka ibintu byo gufasha ihangiro yari iyo kudugana isagara mu kidugane hari Bubanza igisagara cha entertainment. Yeah. Yes, farming town. Mumaze gukora amareresi angahe? Tumaze gukora ireresi zibiri. Ya mbere twakoze twase kapa yari ireresi y'urukundo. Iyi nayo ikurikiye ni ireresi ni seri twise nko burya nyine twababwiye. Yego kandi turi ku TV turafite ama video mato ajyama y'ama comedy. Ama comedy serious cyane. Ni turafite tari make ni menshi. Nk'abariko barakumviriza abakunzi ba M257 gira icyo babwiye kugira ngo bashobore kugukurikira. Twebwe urashobora kuturondera kuri Facebook, YouTube na Instagram kuri Farming Town. Urandika Farming Town. Urashobora kuturonka kuri izo mbuga zitatu. Yes, twumvise neza ko mukorera mu ntara ya Bubanza kandi ari mu ntara ari mu gihugu hagati. Mbega biraborohera? Na ntambamye muhora muhura nazo? Intambamye ni nyinshi cyane. Intambamye ni nyinshi. Ko hari abantu benshi ntibarabitahura, babona ko ari ubuguruguru. Ntibatahura entertainment cyane cyarico. Turafise intambamye ya location. Amarokasiyo ugasanga umuntu uramushikiye uramusabye aho ushobora gukorera kuko atabitahura cyangwa abiyindi sura akakwamira. Ariko twebwe twashaka kubabwira abantu ko twebwe dukurikiza kuvuga ati twebwe dufite impano ntitwoyicariko kandi impano y'iwacu turabizi turose abantu badusapotinga mu mpano y'iwacu yoshikana igihugu kure natwebwe. Ariko gusa hari ikintu abarundi badatahura. Nimba jewe ndi Munyabubanza mfise impano singiye kwiba cyangwa ngo ngore iki, nkoresheje ubwenge, nkoresheje ikindi kugira ngo nanjye ndabe ejo aho noshika. Bobo ntibabitahura. Ico nasaba abantu nuko gusa bokunda ibintu by'abana biwabo by'iwacu nyene kujya nyene barabe ibintu byabo hanze mu mahanga kure cyane, bakunda ibintu by'iwacu. Hanyuma ukibona video yacu kora sabone, ukore partage, ama like na comment tuba tubikeneye. Yes, simpaka ngo ubone ibintu byose ko ari byiza. Niyo ubonye aho ukosora muri comment nyene turashaka ukore commentaire nubwo ubona ikosa aho riri kugira ngo natwe dushobore kugira ejo tuze kukuryohere gusura. Yego nitwanka ko batubwira ngo kosa kandi niyo twakoze neza turabikeneye muri rya commentaire ukosora umuntu siri. Yego ibyo turabyemera cyane. Yes, murakoze cyane. Yego twumvise neza ko murabaririmbye. Ashobora kudukorera akantu kaga freestyle gato. Sinitoye naratowe mu karere barabonye ko ari jewe nkwiye kubaka izigenza. Zana news mu rungano aho ngeze nta upenda job. Baza YouTube kuma views ndo wa kwanza rapere kaminuza gahebuze gasinzoza uno musi ndi ngaho bukera hiyo nzoza. Mbe muramubwira fake tsiko aho bukera imvura munyagira kuko nakindi baza taru kono na news duhangayika dukora buri munsi batugenza ku kirenge sweet kaba beat tubarusha level niyo mpamvu turi hit sincha kunyita superstar anoho I am nita soldier commander champion boy aka sizo ndumwa somba timu zanyu zose bad boy akora gonge niki nkakujya nyene nandika vina muri muziko sea super soldier. Bakuze na M257 mwabonye ko ibintu bimeze neza, mumvise hariho benshi bafise impano zikiri inyuma, ariko turashaka nyene kugira ngo turi muri cya gikorwa nyene cyo kugira ngo tuzishire imbere. Hariho nyinshi zinyegeje ariko turashaka kuzigaragaza. Yes, ni giki wobwira gira cyo bwiye M257? Abakunzi ba M257 yego natwe turabakunda, makora subscribe kuri channel mudufashe vraiment kuko turazi ko ku bantu bari hanze muraraba ibyo abantu bari buraya, abantu mutazi, kubana banyu abana b'abarundi vraiment gerageza mudukurikirane amachano n'ayandi mukurikirane ibyo no munsi nejo na hirya ejo nimukross subscribe mu channel nico kintu hanini twabasaba. Yes, bakunzi ba M257 TV
murakoze cyane bakunze ba M257 TV murakoze cyane. Yes, zari impano twari dufise hano, ndibaza ko mugiye kugira ico muterereye kugira ngo nabo nyene bashobore gutera imbere mu bijanye no gukina amareresi. Haba murakoze cyane, yari Emma Pro kuri micro. Murakoze cyane bakunze ba M257 TV, Imana ibahezagire kandi ibane namwe ibihe byose. Amen.